Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezwe muri uyu mugoroba tubahayemwo kaze. Gusa nk'uko mubibonye kuri titre y'aya makuru, tugiye kubagezaho inkuru y'agahomerabunwa y'umukuru w'abahoze bagwana muri CNDD FDD yagirizwa kwica umwigeme w'imyaka 12 yongera mukata ibihimba vy'umubiri. Turaza kubigarukako mu buryo burambuye, akaba ari pastori kandi byose murero mukaza kubikurikira. Ariko imbere yuko dutangura iyo nkuru y'agahoberabunwa, tubabwire ko ari ubwa mbere ifaranga ry'i Burundi ritakaje agaciro kuri runo rugero, kuko ejo haheze ifaranga rimwe ry'abanyaburaya ngo ni iyero rimwe ryavunjwa ibihumbi 6 n'amafaranga 50 y'amarundi. Dorari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwe ibihumbi 5,900 y'amarundi. Bakora muri ico gisata bakavuga ko uwo murindi utagiye guhagarara. N'ubwa mbere ayo mafaranga mva makungu ariyo amadolari n'amayero ageze ku rugero rw'ifaranga rimwe rivunjwe ibihumbi 6. Perezida Ndayishimiye yaje ku butegetsi muri 2020 dolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa hafi ibihumbi 3 vy'amarundi. Ico gihe Burundi bwari mu bihano bikomeye cyane mu kiringo c'imyaka hafi 4 y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ifaranga ritakaje agaciro ku rugero rw'ijana kw'ijana, nta n'iyindi ntwaro yari yakorera abarundi ibintu nk'ivyo. Gutakaza agaciro ku rugero rukomeye gutyo segura ko ibidanazwa bigiye kubandanya bizimba, ko ivyankenerwa biva hanze bigiye kubandanya kubura mu Burundi. Naho Perezida Ndayishimiye yizeza abarundi ibitangazo vyo muri 2020 na 2060, biraboneka ko ikibazo c'ubutunzi camunaniye. Mbega ho n'ici conyene cananiranye? Ubwicanyi no kwiruza abarundi bakabagwa irengero vyasubiye no kwimonogoza, mwiheburo uriko urasubira kuba mwinshi mu gihugu. Ivyo rero binakurikirwa n'inkuru twababwiye mu buryo bw'ipfunyapfunya ko tugiye kubagezaho muri aya makuru. Y'umukuru w'abahoze bagwana muri CNDD FDD yagirizwa kwica umwigeme w'imyaka 12 yongera mukata ibihimba vy'umubiri. Bamwita Pastori Muhumure, ava ku mutumba wa Kaganda n'agacimbiri Rusave muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi. Muri iyo komine Muhumure ari mu bavuga rikijana. N'umukuru w'abahoze bagwana muri CNDD FDD, abo bita abademobilize. Ubundi azwi nk'umusenzi wa cane, asengera mw'ishengero rya Pentecote, ariko biheruka kumuvuga ko biteye ubwoba. Mu ndwi yahera haratowe muri komine Nyamurenza ikiziga c'umwana w'umwigeme w'imyaka 12 yitwa Kaneza Angela Wera. Ikiziga c'uyu mwana bari bagiciye ibihimba vy'umubiri bitandukanye, ururimi rwari rutandukanye n'ibindi bihimba vy'umubiri, amatwi nayo yari ku ruhande, amaboko nayo ari ku ruhande. Ico kiziga rero kikaba caratowe carononekaye, hakaba haciye indwi yose umwana atazwi iyo ari. Ariko abaheruka ubwa nyuma uwo mwana bavuga ko yari kumwe n'uwo bita Pastori Muhumure. Hari ubuhamya rero twabonye buteye ubwoba. Amakuru dukura muri komine Nyamurenza avuga ko ari umusore yahavuye abwira abavyeyi ba Kaneza Angela Wera wabahekuye. Uyo musore yoba yemeje ko ari we yagiye guta ikiziga c'uyo mwigeme aho bagitoye. Yoba yaremeje ko ico kiziga yagihawe na Pastori Muhumure, amusaba kuja kugita, yongera muha amahera kugira ntaze yigere acira amate hasi ngo amene ibanga ry'uwishe Kaneza Angela Wera. Uyu musore yanavuga ko ababajwe no kubona Pastori Muhumure yabaye mbere mu bagiye kwegeranya uwo mwana. Umuvyeyi w'umuhisi rero avyumvisha bwake aja kwitwara, arabimenyesha muri komine uwamuhekuye. Pastori Muhumure yarahagaritswe muri ino ndwi, aca ajanwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi i Ngozi. Ariko Nyamurenza bavuga ko batiteze ko Muhumure ashobora guhanwa kubera asanzwe ari intakorwako no mu yandi mabi yari amaze kuvugwamwo. Abantu benshi rero bagiye basaba ko bishirwa habona kugira abategetsi bo hejuru babimenye, maze abakoze ibara bahanwe. Ku zindi mbuga zigiye zitandukanye harimo n'urwa Pacifique Ninahazwe, uwe bwiwe avuga ko atazi uruhare rwa Pastori Muhumure aho rugera mw'iganagura rya Kaneza Angela Wera. Ngo barasavye rero ko hakorwa amatohoza nyayo na rirya amasura yemeza ko afise ivyo abizi ko atari make.
ubwicanyi rero bw'abana b'abigeme busigaye ari bwinshi cane kuva muri 2020, ariko benshi mu bakora ubwo bwicanyi ntibigera bahanwa. Niyo hari ivyemezo bikwiye vyerekana bakoze ibara nta nkurikizi zibaho. Nimba Pastori Muhumure we yakoze iryo shano nahanwe vy'akarorero, hatarabwe ko ari mu bakomeye muri CNDD-FDD aho muri komine Nyamurenza. Nimba yera naho nakorwa amatohoza nyayo aheze yezwa, ariko bakoze ibara bamenyekana kandi bahanwe bikomeye cane. Niyo nkuru rero y'agahomerabunwa twari twabateguriye, gira ico uyivuzeko muri commentaire. Tubandanyirize aya makuru mu yandi yatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, kivuga ko Igitega ingaruka mbi z'ibura ry'ibinyobwa vya Bralirwa biriko ziribonekeza. Ibikorwa vyose bijanye n'ivyo binyobwa vya Bralirwa biriko birakorwako cane n'ibura ryavyo. Ivyo biva mu bapakira amakamyo gushika ku bajejwe ubunywero uciye kubotsa inyama. Bose rero birabagoye bakavuga ko ubuzima bw'abantu. Tanaze Ndikumana w'imyaka 45 aturuka ku mutumba Gitamu muri komine n'intara ya Gitega, apakira amakamyo ya Bralirwa haje gutanga inzoga kuri Mega, ntagishobora no kuronsa umuryango ivyankenerwa. Ngaburira abana banje ndwi n'umukenyezi wanje kubera ibikorwa vyo gupakurura inzoga. Nawe nshobora kuronka hagati y'6,000 n'ibihumbi 10 vy'amarundi buri munsi. Amakamyo 3 canke 4 yahora azana ibinyobwa vya Bralirwa buri ndwi, ariko raba indwi 3 ziraheze atakamyo n'imwe je. N'akaga. Niko rero agaragaza umubabaro. Niko nako biri kwa Emmanuel Nzeyimana w'imyaka 30 afise ubunywero buri kw'ibarabara rya mbere ryo muri quartier Nyamugari yo mu gisagara ca Gitega, amenyesha ko umugambi wiwe wo kugira ubugeni ushobora kutaba. Sinzoshobora kuriha inzu irasiyo haraheze indwi 3 ntaronka ibinyobwa vya Bralirwa. Ingaruka ni nyinshi. Nk'uwujejwe ubutunzi bw'ubu bunywero mpakwa kugarambure n'ico nkora mu gihe nategura kubaka urwanje vuba. Niko rero uwo nawe agaragaza umubabaro. Leonidas Ngendanzi w'imyaka 33 adandaza inyama mu bunywero buri muri quartier Nyamugari, nawe nyene aridoga kuko haraheze igihe atacupa na rimwe riboneka mu bunywero bwinshi. Mu gihe rero abakiriya bataronse ibinyobwa vya Bralirwa ntibagura inyama. Kudukorera guhomba, ndahakwa mbere no guhagarika iki gikorwa arico conyene cahora kigaburira umuryango wanje. Akabako rero avuga kubera iryo bura rero ry'ibinyobwa vya Bralirwa rimaze igihe kirekire, ibiciro vyashinzwe na leta ntibicubahirizwa. Umwe wese ashinga ibiciro uko avyumva. Gutyo icupa rya Amstel ndende ryavuye ku bihumbi 3 rija ku bihumbi 7, mbere rikanashika ku mafaranga 10,000. Icupa rito rya Primus ryavuye kuri 2,200 rija ku bihumbi 5. Amstel nto iva kuri 2,600 ija ku mafaranga 4,000. Primus nto yavuye ku 1,700 ija ku bihumbi 3,500. Boke yavuye ku bihumbi 2,600 ija ku bihumbi 3,500. Nayo Royal iva ku bihumbi 3,100 ija kuri 5. Umukuru wa zone y'igisagara ca Gitega Butoyi Hussein harababazwa nuko bene ubwo bunywero basaba ko uwugura ikinyobwa ategerezwa kugura inyama kugira ngo aronke ico anywa. Atangaza ko hari umurwi w'intara washizweho kugira ngo ucungere ibahirizwa ry'ibiciro. Butoyi Hussein akamenyesha ko atandaza abanyegeza inzoga bazohanwa n'amategeko. Naho rero vyoba abitoroshe. Igitega rero hari umugabo yanyurujwe kwa kabiri, n'ubu abiwe batazi yari Ndidone Gahungu, umuvyeyi w'umwana umwe yaranyurujwe ku muhingamo muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Bikozwe n'abantu harimwo 2 bambaye nk'abapolisi b'u Burundi, ntawe urasubira no kumubona. Abajejwe intwaro n'igipolisi nta na kimwe bavuga. Uwo yanyurujwe nta mugambwe n'umwe arimwo, bamukuye hafi yo muhira iwe y'umugwa mukuru wa komine ya Gihanga. Akaba rero yaheruka muri Sudani y'Epfo kuramutsa mukuru we, umwigisha wo kw'ishuri ritoya rya
moto yitwa Japhet yasanzwe ari imbonerakure umwanya w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD yoba afise n'uruhara muri iyo dosiye. Imbonerakure rero yagendeye Dieudonné muhira iwe aca iramusaba kumuherekeza hari imodokari ifise iyo bitabonerana hafi yo muhiriwe. Bayishikiriye Japhet rero yarakomye induru nk'utabaza ati bashaka kuduhagarika bikavugwa n'uwabibonye. Abagabo batatu baciye bururuka baca batera Dieudonné mu modoka banyarutsa nk'uko wabibonye babandanya babivuga. Abegereye Dieudonné Gahungu bavuga ko bamurondeye mu busho bwose bwa Bubanza bakabura, bavuga ko bafise ubwoba ku bijanye n'umutekano wiwe. Muri komine ya Gihanga rero hamaze gufatwa abantu batari munsi ya batanu mu kiringo c'amezi 6 amakuru turonka. Abajejwe intwaro n'igipolisi muri komine ya Gihanga ntibashinye kugira ico babivuzeho kuri iyo dosiye. Ivyo rero bituma umuntu agira n'amakenga akibaza ababifisemwo uruhara kubw'ababirabira hagufi baho. Banywanyi b'umuhari w'urwaruka rwo mu mugambwe CNDD-FDD bakavuga ko kugira uruhara mu bikorwa vyo kunyuruza no kwica abantu Bubanza bamwe barahagaritswe baranaciribwa n'imanza. Gushikira igihe twabagezaho iyi nkuru ntitwari bwaronke nomero ya telefone ya Japhet kugira ngo agire ico avuze kuri ivyo yagirizwa, niko SOS Media Burundi yanditse. Duhereza aya makuru yacu mu yariko haravugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, habaye ifubwa ry'abantu 35 bahitanwe n'amabombe mu ikambi ya Bugunga. Imiryango yabo ikaba isaba amahoro. Kuri uwa gatatu Nkurunziza Kivumbuse bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nibwo bwatunganije amaziko y'abahitanwe n'amabombe yatewe mu ikambi ya Mugunga. Imiryango y'abishwe ikaba isaba amahoro arama mu gihe abanyapolitike bo basaba Kinshasa gutera Kigali. Urongoye naho Kivu agahuriza bateshejwe izabo ko amahoro azogaruka. Ayo maziko rero yitabwe n'abanyagihugu b'Igoma, amashirahamwe yigenga, abaserukira intwaro mu ntara hamwe n'intumwa zavuye Kinshasa. Ibiziga 35 vyose hamwe bikaba vyarahambwe. Abo mu miryango abishwe baragaragaje icifuzo cabo c'uko amahoro yogaruka. Ngo mushiki wacu yishwe twagiye kurondera ibifungurwa murumbi twabimenye tugarutse, birateye ubwoba ivyo turiko turakorerwa, niko rero bimenyeshwa na Chanceline Muhoza avukana n'abishwe. Indi miryango ibona ko leta yagize neza mu gutunganya ifubanwa iteka ry'ababa, ariko ivyo ntibikwiye. Ngo zategerezwa kwitaho vy'ukuri igarukanwa ry'umutekano mu mazone ubu yiganziwe no mu rugwe M23 dushaka gusubira iwacu, niko bifuza. Bamwe mu banyapolitike nka Patrick Bala basavye Kinshasa gutera Kigali. Ku ruhande rwiwe ngo umusirikare arongoye intara ya Kivu yarahumurije ababuze ababo ko amahoro azogaruka mu mazone yigaruriwe na M23. Ko leta izokora ibishoboka byose kugira ngo ikingire abasivile basigaye mu makambi, niko Peter Chirimwami kuba yatangaje. Ivyo birori vyo gufuba rero byaritabwe na Kinshasa, yari yarungitse umuvugizi akaba n'umushikiranganje rwo kumenyesha amakuru Patrick Muyaya. Abo bishwe rero bose bafubwe mu itongo ry'abapfuye ryitwa Genocoste riri muri groupement ya Kibati ni muri Nyiragongo ku birometero bishika 10 buraro ku gisagara ca Goma. M23 no mu rwego ya kera subire gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza leta ya Kongo itigeze yubahiriza yinjizwa mu nzego y'abarwanyi babo. Indongozi za Kongo zikemeza ko mu gufashwa n'u Rwanda byatumye imigendere y'ivyo bihugu bibiri tosekara. U Rwanda rwo ntiruhengesha no kwiyamiriza ivyo kwagirizwa, rugasaba iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'imiryango ivuga ikinyarwanda muri Kongo bangamiwe n'ihonyabwoko kubw'umukuru w'igihugu Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda. Naha duhereje aya makuru, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Mudahwema gukurikira. Imana ibahezagire, turaza gusubira mu yandi makuru.